Bajyari witwa Stacey ntabizi. Umwaka uheze barambajije imyaka nkwijije ndayivuga. Bamwe bacha batangura kujajinga sisi araduheje imyaka siyo. Bibiki n'umukecuru. Kora subscribe kwanza ngaho kuri FreeBG TV. Akora kambere hama akakabi nabo ni nyamanzwa. Nyene. Kuko nzi neza ko ubikiranira banga urukundo wo nkunda zizikuta zomvanga sinzo kumva amajambo y'abantu zumva yawe kuko yuzuye ubuntu kosheje nzo gutahura kuko turi abantu twahujwe n'umwanya nitwahujwe n'ibintu. Hello bakunzi wa FreeBG TV, turabaramutsa mwese aho muherereye, abari hanze y'igihugu abari ndani y'igihugu, mwese turabahaye mwiriwe tungera tubahereza ikaze muri kino kiganiro. Murazi ko ni MP3 canke MP Promoter, behind camera na murazi ko ari MC Blizo, umukameraman atanga amasanamu meza muri +257. Yes ni kuno munsi rero twashoboye gushika muri kino kibanza aho umwe mu bakinyi b'amareresi aho yarafise isabukuru yiwe, benshi muramuzi kandi murazi n'umufasha wiwe canke umugabo wiwe uwo bita Stone. Turabaramutsa. Mahoro. Umeze neza cyane. Tubanje kwanza kubakeza kuno munsi aho mwabanje gushika kuno munsi muri bazima, nibaze ko atari kubw'inkomezi zanyu. No, si kubw'inkomezi zacu, ni inkomezi z'Imana. None ko mbona muberewe cyane gose kuno munsi, mbega aho bahabaye iki nyene vyagenze gute? Siku y'uno munsi kubegwa nibisanzwe kuri twebwe, nyene usize gusa umva ni ibintu biba minsi yose ndetse n'ibego nyene Stone ndakuramutsa nawe. Sawa. Ego ndabona ibintu birakaka neza. Turashima Imana kwere. None Stacey ko tubona ibintu bimeze neza, isabukuru twabonye abantu twabonye mego.
bajya ari witwa Stacy ntabizi ni Cynthia ya warugize ikibazo yuko urumva Noah wenda ariko wenda mugacho mubwira wenda cyubyari kwa bitwara nubwo yize mu mazina akugiye kurije nkabona aguma ari wa mu Cynthia nyene sanzwe nzi natuzo yaga so ego rero ni kuno munsi aho muri ko murahimba isabukuru mbega mukwije imyaka ingahe nimba atari banga so sibanga muvyo kuri imyaka yo je ndayizi sibanga ariko imyaka yanjye Stone arayizi ya karcho nyinshi nico kiba gikenewe nta mpamvu rero kuyibwira abantu bose okay umwaka uheze barambajije imyaka nkwijije ndayivuga bamwe bacatangura kujajinga sisi araduheje imyaka siyo ibiki n'umukecuru ibiki umva rero nta mpamvu yo gusubira kubivuga kandi sese no kumugabo wanje yize umva rero ntibiri ngombwa ko abantu bongera kandi kugira amadute kuvyerekeye imyaka yawe ego n'abavyeyi ba musanze uraje mutari kwa abantu baba bameze yani baba yani basi mutende bafuma banashingira avuga ati nubwo bafite imyaka igihumbi gusa ni wa musenti yo muri Rukundo TV oya muga turavye neza ubu nta bantu bakwiza imyaka igihumbi babaho anyene yari yose ko nagoshiye wende ku myaka myinshi ubwo urazi ikintu kimwe avuze ngo afite imyaka 18 barahari avuze ngo afite imyaka 38 barahari aho mengo nibo bamuvyaye oya ntacyo muvyi ndibaza arabizi nyene na agenda yize nawe urayizi ntacyo reka tugukeze ko nawe bizi siko none ego none mbega ko twabonye ibintu byari bimeze neza abantu mugambo nubengo batashe abafanzi mbega nike kintu mushobora kubabwira ko tubona ku munsi wejo umengo hariho isinema yasohotse niko twumvise afana bamwe bavuga kumbure abantu bamwe baba batabizi baba batarabimenya nike kintu mushobora kubabwira nk'akaganuke mwabahaye ku bwisabukuru akaganuke nukuri akaganuke ku bwasabukuru ya wife wanje kora subscribe kwanza ngaho kuri FreeBG TV akora kambere hama akakabi nabo ni nyamanzwa nyene abantu bakotse igice cya kabiri cyayo akora kugana ko twavuga gise nyene soon igice cya kabiri kijya film nyamanzwa nyene izobashikira just mu amayingabiri yonyene ego none kugira ngo neza na neza film musho kwita inyamaswa vyavuye kuki hari abantu bamwe batabizi none no munsi bataramenya mbega iyi film yo bihagaze kuki byagenze gute kugira ngo bashobore kuyita inyamaswa histoire ni Cynthia niwe yayikreye hama agenda yandika so tuko turaraba ukungene bijya bintu byari bimeze inyamaswa yonyene niyo iti igikoko cyonyene nico gititaho ku buzima bw'abandi bantu urabona umva gishobora kubagirira nabi mu cya kitabaje kwiyumvira icuro 18 kandi of course muri ino situbayemo ari abantu benshi nyene bakora ibintu byinshi bitandukanye mu cyamake atari vyiza bibabaza yani ubuzima bw'abandi bantu ugasanga nyene akoze ikintu kugira ngo abone uwundi muntu ariko arahangayika muzanzwe jya umuntu nk'uyu ndamwita inyamaswa kuko nta kiremwa muntu kigira cyifuriza kubona undi muntu ababaye nyene ibintu nk'ivyo yego wewe uri umugabo wiwe mbega kugira ngo ahitemo gukina filime byagenze gute cyangwa byavuye kuki mwarabivuganye canke wewe waramuhamagaye mwuyo mwuga wo gukina amasinema uyu nyene umustar kundushamo oya uziko ari n'abantu benshi barabavuga ati ngo jewe mu ndamukoresha sisi ngo kugira ngo nje kuri top umva wewe uduge nyene umushikire yani ngo murandugira kuri we yani mpamvu babivuga ivyonya rero niko ko babazi neza ko ari umustar kandi of course ibe nyine nawe uri umustar none ntadugiye kuri wewe babashaka ndugire kuri inde be uru rubavu uyu ni point fort yawe rero wewe uyu ni point fort yawe wewe nyine adahari mu ncamake ibintu byose bizogenda neza no reka ndakubwira ikintu kimwe ari abantu bari bazi sisi imbere na jewe yani bataramenya igihe babona rero sisi akina amadeni bakabona tuzi ko kuko babona kuri channel yacu Stone and Sisi yatangiye ari Dennis Stone ari channel yanje sasa ibigaru twagenda dushirako abantu bagenda bakomanta Stone and Sisi turabakunda Stone and Sisi maduyimbara umva iyo Stone and Sisi ikira domina sana umva cyo tuvuga ati sasa ikiro gihari reka duhindura izina cyo tutanye neza umva ribe izina rimwe bisobanura ati rero je na Cynthia turamuse dutandukanye mwe uzakagenda gukora ivyiwe nta muntu umwe azokwigera kurikiranwa kuko mucama ko ubunya dukunzwe kubera ko turi babiri kubera muri babiri none
just ndabyumva neza Okay, Antwengira kwanza ndamuha example. Example nko kuri page. Yeah. Afise page yiwe ya Facebook. Igihe yari Dennis Stone. Abantu ntibitaho kumuraba cyane wasanga ari twatu views sinzi cyangwa ugenda kuri page yanje jewe ya Facebook nukuringirana na hamwe hari na 50 navye 50 ngana tofisi ariko amaze guhindura izina kandika Stone and Sisi Seva abantu wumva ibintu byarahindutse cyane Mwecho yanditse dukubita deka ku mu masaha trucker nyene ibintu nk'izo bisigura iki ntabwo ari twebwe ahubwo imbaraga y'izina zacu kubera yani kandi of course birumvikana umva izina rimwe rivuye ari yani irindi rijari ari biciye biba ibintu bibiri kikaba kimwe nyene ni ngombwa nyene gikomeye sigura ko rero muri twebwe hagize ugenda quelque part akaba ari ubumwe nunda musize ari wenyene twese dushaka cyatugwa down bicaye basepare yeah none amasino bamaze gukina muhora mwubona intahe z'abantu bavuga ati Stone and Sisi ibintu mukina ni sawa Stone and Sisi ibintu mukina biratwubaka bihora yibakangahe cyane boho abo bantu bahora baboneka mu kira kintu cyose du posting nitubura commentaire de zivuga ati hey guys turabashimiye cyane ibintu mukina yani bibaho ibintu mukina of course nyene muri Stone and Sisi si Breeze arabizi ego none nihe sinema mumaze gukina mukumva mubaye inspiré nayo canke namwe mukumva ko ibubatse mu buzima mubaye mu bwamwe bwe muri babiri mu byukuri nta nimwe ihari maze kutwinspire do you know why kubera ko mbere yuko tukira twebwe nitwebwe tubaza kwaza kwinspira iyo histoire tuja tuyisohora rero kuko muca make dukina ibintu turi byo byabanje kubaka mwebwe of course kuko kandi isi yose irabizi ntabwo twigira twigira abo tutaribo no mu interview menshi dukora nyene nta kira kimwe duhishirana none mbara navuze ko naragiye iwabo mu isasta z'ijoro nkatera kabuye nyene ibintu nk'ivyo nta kira kimwe muri flip nyene barabizi kandi yes ego ni Stone abantu benshi bazi kuri umuririmbyi bahora babona uririmba rimwe mbega nakayi kariri mushura kumuririmbira yivanye n'isabukuru yiwe Sisi ego Sisi nyene okay final umaze kuba wanje ibyago byinshi nibyo byaduhuje kandi nizera yuko byadukomeje ubu turabana kandi dutuje ibyago no gukomera nizo bituranga udashobwije cyane nibizonera amakenga kuko zineza ko ubikiranira ibanga urukundo wo nkunda zizikuta zomvanga sinzo kumva amajambo y'abantu zumva yawe kuko yuzuye ubuntu kosheje nzo gutahura kuko turabantu twahujwe n'umwanya nitwahujwe n'ibintu yes none happy birthday be ego ni Flip GTV natwe twongera kandi kumukeza tumwifuriza n'isabukuru nziza kumbure hari benshi batari babizi kuno munsi ari isabukuru yiwe ariko mukanya bari live mwari live nibaze ko abantu benshi bayibonye so ego ari Flip GTV MP promoter canke MP the baddest behind camera murazi nawe ukora umutwitsi hatari MC Blizo twongera kandi tubabwira ko ibintu biriko biragenda neza mukomeze kugira subscribe mugire like mugire share kugira ngo ibintu bigende fresh hanyuma ku munsi wejo babibukije ko bafise live muzo bakurikire kandi turazi neza ko bafitiye byinshi cyane ciao peace